wewe wakuze uryama ku kirago habaye volisi iwanyu mwaguze matera y'ipampa matera y'ipampa nayo yarayize ivyayo niyo matera yo ifise amadodane mwijoro uryamye kucukoroka ukavuga ati none nkorokeye mu runoko mu rumanga nibiki niyo matera nubwo vyogenda gute igome ba deforme umwanya n'umwanya nico gituma uzosanga abantu benshi usanga afise ibintu by'ubudunduri bagwa ibintu by'ibifufuri mu maso ibintu by'ibiyere nabo kwisiga mfite ameze gute bidahera no nikoze ijya matera y'ipampa waryama ko nubironderera handi meshereza mi abo bantu rirabo pay attention kuko nizo matera zinyegezamwe ibihere gose uzosanga abantu bafise intoke zakomantaye kuko mwijoro bararabura fyondagura ibihere pucu baturitsa rero mwijoro yihenze mukaryamana akararaza ariko arapucura vya bihere agufashe kukamira bugara cagapucura nako nyine nibo bantu bambere bakunda imipushwa murayizi ni papayi ugasanga umujene ariko ari ivyimvya ngurumva ibika ariko ayambara ibirato bifise amataro y'imipushwa acaturika kubera kutamenya ibintu ngo agomba bemeze no bemeza abantu mu bintu uzi ko ushoboye uri able to do uri capable de faire en français mes chers amis ambavyo unaweza wewe kufanya cyo gituma Linox Music Company ukungene twimereye tuguha ibintu tuzi yuko dushobora gukora ejo utazokwidoga abantu bose bazovuga ati vyukuri wazanya abahinga mu gikorwa wazanya abantu bazi ivyo bariko barakora nta handi dukorera twebwe ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Avenue de la Miti ABC Building c'est cette idée tuze tugukorera ibintu tuzi apana turondeza canke tubaza oya dufitiye ubuhinga n'ubumenyi hamwe n'ivyemeza diplome cheti degree kwebwe uzubaze mu gisagara ca Bujumbura nta bandi badukonkiransa umwe ku mubumbe Linox Music Company big up sana.